Kanogeye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri ubu twumva amasaha ya mu gitondo, by'umwihariko rero birumvikana yuko twamaze kuba rwose twongera kwitereka kuri mikoro zacu muri ano masaha y'igitondo kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abakunzi ba TV Duniani Kote rero turagarutse muri ano masaha kugira ngo dusesengure byinshi, mwumve byinshi, by'umwihariko babwira yuko rero turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 12 z'ukwa cyenda 2025, akaba ari nta kindi tugarutsemo usibye amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo muri rusange. Ni mu gihugu cy'u Burundi rero n'ubundi dukomeje kugenda twibanda mbere na mbere rero, mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, by'umwihariko murabizi nge sinjya ninda kuko nkubita mbangura, reka mbanze nisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Burundi, aho baba bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko rwose nyamuneka ni abantu b'agaciro cyane. Badukurikira rero bari muri Coline Mujejuru, badukurikira bari muri Coline Murangala, badukurikira bari muri Coline ya Tongo, badukurikira bari muri Coline ya Kinazi. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi usanga banadukurikira bibere mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara cya Bujumbura n'andi hagiye hatandukanye, ni benshi cyane. Badukurikira rero bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, nabo tubahaye ikaze, n'abari Kampala muri Uganda ni benshi. Bari kudukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, ariko mu ntara gatandatu diaspora, mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari hariya rwose UK cyangwa se mu Bwongereza, bakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose tubahaye ikaze, tuyifuriza no kuguma kugubwa neza, ariko yewe tugomba kubifuriza n'igitondo cyiza muri rusange. Sindi butinde rero, by'umwihariko ndaza gukubita mbangura, muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, babwire yuko butuvugana indege zo mu bwoko bw'intambara, indege zo mu bwoko bwa drone kuri cya kibuga cyitiriwe Michael Ndadaye zamaze kuba rwose zihungishwa, zikora hano kuri iki kibuga cya Michael Ndadaye International Airport, zijyanwa mu gihugu ngiye kubabwira by'umwihariko. Ibi rero ni bimwe mu bintu byateye ikibazo gikomeye cyane, haribazwa byinshi, bavuga bati se igihugu cy'u Burundi cyaba nta mutekano gifite? Hari umutwe rero bivugwa ko ugiye kwataka igihugu cy'u Burundi, ndetse bamaze kwitegura by'umwihariko kuba watangira ibitero biremereye cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi mu bice bigiye bitandukanye, mu kugerageza gukuraho ubutegetsi bw'uwitwa General Neva. Ese uwo mutwe ni uwuhe? Bimeze bite? Ibyo nabyo tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Za kubabwira byinshi bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera rwose tugaruke muri CNDD-FDD, tubabwire yuko ubu tuvugana naho ibintu byamaze guhindura isura. Uwitwa Gervas Ndakobuca nyamuneka ntago arimo arumvikana n'uyu mugabo ngo ni Perezida Ndayishimiye, ndetse biranavugwa yuko ari umwe mu bagabo rwose bashobora kuza gusubiranamo mu rwego rwo hejuru, andi barimo ba General Prime Niyongabo. Nta kumvikana kurimo kuragenda kugaragara by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Goma. Ndaza kubabwira yuko tuvugana abazalendo benshi cyane bamaze kwiripotinga bikomeye mu mutwe wa AFC M23, barimo abajenerali ndetse n'abakoloneli. Turaza kubabwira amazina ndetse tubabwire n'uburyo bimeze. Ndaza kubabwira ibiri gutegurwa mu mujyi wa Uvira, ni jenoside by'umwihariko irimo irakorwa n'ubuyobozi bwa Wazalendo, nyuma y'uko rwose abatutsi ndetse n'abanyamurenge babahaye iminsi igera ku 10. Turaza kuba dukomoza ku byabo ndetse tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka gato kuri FDL n'ubundi zikomeje gukora imyitozo mu ishyamba ry'ikibira hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'imbonakure tubabwire ese bigeze bimeze bite. Turaza kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'i Burundi, mubwire uburyo umutekano muke amaze kuzamba rwose, aho uwitwa General Prime Niyongabo akomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo umutekano ugaruke, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bigorana muri rusange. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'umutekano urimo uragenda uvugwa Bujumbura ko wamaze kuzamba. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru avuga yuko ubu tuvugana Minisitiri w'Ingabo hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo, bari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu bice
mu buryo bw'ibanga, bakaba baragiye kurwanira n'umutwe wa M23 nyuma y'uko bareba ko umujyi wa Uvira mu gihe wafatwa bafite ibibazo bikomeye cyane. Ntabwo ndi bubatinde rero, ndaza gukubita mbangura mu buryo bwirukanse cyane kugira ngo aya makuru yabagezeho nirukanka. Amakuru aturuka i Bujumbura rikaba niho duhite duheraho hano ku kibuga cy'indege, kuko niho ibintu byamaze gukomera ndetse bikanahindura isura ku rwego rwo hejuru. Uwitwa General Neva rero, indege zose nzima zari ziri ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport yamaze kuzohereza mu gihugu cya Tanzania. Izi ndege rero ziri guparikayo rwose. None iz'amahanga zirahari zo zihari zo ziri gusubira iwabo, ni nyuma y'igitero rero ku kibuga cy'indege by'umwihariko cya Bujumbura. Amakuru rero akomeza avuga yuko by'umwihariko ngo ibi bintu byamaze gutuma ibintu bihindura isura hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, hakibazwa byinshi ku bijyanye noneho n'ibishobora kuza gufasha aba bacancuro mu buryo bwo kwirinda ndetse n'abasirikare b'Abarundi mu buryo bwo kwirinda, kuko M23 mu gihe babaga bahanganye urugamba ari imberenge, izi ndege zifashishwaga kugira ngo zibacubye cyangwa se zicubye umwanzi. Rero izi ndege zamaze kuba zigera mu gihugu cya Tanzania, bikaba byamaze gucanga benshi bavuga bati ese urugamba ruraza kugenda bate, k'indege zimaze guhungishwa n'uwitwa Neva. Ariko kandi izi ndege nubwo zimaze zihungishwe aribwo urugamba rwari rugiye kuba imberenge, benshi bati ibintu byaba ari ubugambanyi byo witwa General Neva utangiye guhungisha indege kandi ariho urugamba rwari rugeze mu mahina muri rusange. Ibintu rero byamaze kuba biteza ubwoba benshi, by'umwihariko mu bari ku mirongo imbere ku rugamba. Ariko kandi nubwo izi ndege zahungishijwe, ni nako abayobozi barimo General Prime Niyongabo ndetse n'Minisitiri w'Ingabo mu gihugu cy'u Burundi bari hano mu mujyi wa Goma. Abangaba rero ngo bakaba barimo baganira, n'ubundi bakaba bakiri mu biganiro, ngo binashoboka yuko ari nacyo cyatumye za ndege zihungishwa, ndetse bikaba biri mu byo basabwe n'umutwe wa M23. Birumvikana yuko rero situwasiyo yari hatari hano. Amakuru rero avuga yuko ibi byose birimo biraba mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu ngo byapanzwe neza cyane, ndetse bishobora kuzashyira igihugu cy'u Burundi mu kaga ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero asoza avuga ko Neva yikanzemo ko hari igitero kirimo kiragabwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse koko hari n'amakuru avuga ko hari indege z'u Burundi nyinshi zagiye zikekwa ko zagiye ziburirwa irengero. M23 bikavugwa ko rwose ngayo yinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ikoranabuhanga, izi ndege bakazitwara. Abarundi rero b'i Bujumbura bo ntibatinya kuvuga ko iki kibuga cy'indege ariko ngo kitarimo gukora ngo mu buryo nk'ubwo cyakoragamo, kuko indege zose zirimo ziragenda zibwa cyangwa se zirimo ziragenda zitwarwa. Ndabona umutarama yamaze gukomanga, ariko reka mbanze mureke gato ndaje turababwira ibya CNDD-FDD, ariko nawe ndabizi hari ibyo agiye kutubwiramo bike. Nagire mvuge icyo mvuze kuri iki kiganiro. Sinzi nimba u Rwanda yenda mu bijyanye n'iperereza n'ibikorwa bakora, mu minsi yahera naregetse gusa n'uvuga ikintu kidasanzwe, mvuga yuko burya leta CNDD-FDD na FDLR yari cyo kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yarabyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijyanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu uwo ari we wese azi imitekerereze yabariye abantu muri CNDD-FDD arazi yuko batandukaniye na iriya migwi ya FDLR ariyo yashinzwe n'interahamwe. Nariko ndabaza ikibazo kivuga ngo mbega nimba leta y'u Rwanda ishobora kuganira na leta y'u Burundi, ni nkaho yonaganira na FDLR, kandi ndazi yuko ku gihugu cy'u Rwanda uyu ari umurongo ntarengwa yo kuganira na FDLR. Nimba u Rwanda rwumva ko rushobora kuganira n'u Burundi, ngira ngo
ariko ndazi ko bafite bafite ubuzobere mu bijanye n'amatohoza n'iperereza, ariko buriya CNDD FDD kuva igifata ubutegetsi murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe canke ibiri yariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda, kandi ico gihe Uburundi n'u Rwanda byari bimeze neza cane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara, aho bita Cibitoke, nka quartier 5, iziya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda, muri za Rohero, za Cibitoki, za Musaga. Burya igisagara hanini c'Ubujumbura hari ibice byinshi byarimwo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemwo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga, abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva ico gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva ico gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse bafashe ubutegetsi, batsinze amatora muri 2005, ico gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo, abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, canke abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Ico gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD-FDD kiri mu ishamba yakorana na FDLR muri Kongo mu ntambara zose, bagwanira hamwe. Nico gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimwo abatutsi benshi, bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare ataco bashobora kubagira, baciye rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'ijya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'ijya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare, birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi yuko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD. Urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'etat major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ivyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya ntera hamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015, agakorora amosozi, yari CNDD-FDD. Ico kintu rero icara mu kwegeye kubonwa nabi, kugeza agandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi bataza mu mateka. Burya rega ipolitika ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica.
rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira, n'intsinzi AFC M23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomane bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta y'Uburundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFC M23 mu kuja gushigikira ziriya nterahamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare ca Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFC M23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije barayigirira nabi, kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare ca Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari abawaza. Rero cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika ko ngo bagire ku intsinzi, ariko birashoboka ko ivyo bononye mu ruhande rwa AFC M23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba, n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ibyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze. Ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice vya Mikenke bikabata kuwa amazi. None umunsi bari bagize ibitero, aho ivyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'Abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFC M23. Ivyo rero birabateye ubwoba cane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFC M23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'Abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ivyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye, ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abarya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFC M23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye, aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye. Rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD-FDD mu bitekerezo, muri ideology no mu busazi vy'ivyo bashobora gukora ntaho bitandukaniye n'ivyo FDLR yakoze muri Kongo. Biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu bose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ivyo rero niyumvira yuko AFC M23 na leta y'u Rwanda mu vyo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ivyo bihugu, canke AFC M23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'Abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision. Mbega ni gute Abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute? Atari ivyo, nimba AFC M23 canke rega burya u Rwanda rushobora kudatera u Burundi, ariko Abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko erega iyo leta itsinzwe guverinoma ikaboneka ko iri muri feira, inamana nukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga c'indege abana ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo. Hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko, ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi, Ndayishimiye mu bwihebe
bwo gutsindwa muri East Congo ashobora gukora igitero c'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna urumva kuko Uburundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko gutsinda u Rwanda, ahubwo Uburundi buzoca bunyegagira muri bari abatutsi inkambi z'abanyamurenge, abarundi b'abatutsi bariyo canke abandi bari muri iriya migambwe n'ubwo bo b'abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD bagacisha ku buhomba, kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatabiye ko ari leta y'abicanyi gusa, ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite programme n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ivyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko intera hamwe zose za FLN n'abandi bose bagwanya u Rwanda murazi yuko bahawe karibu, bahawe ikaze mu gihugu c'u Burundi, bagakorera imyimenyerezo, bakarunda ibigwanisho. Rero urumva bashobora kwihenda muri bwa busazi bwabo bagakora igitero c'ubwihevyi ku Rwanda. Ico gitero c'ubwihevyi rero nibaza ko coronka igisubizo gihagije cyane kivuye mu Rwanda, ku buryo rero baca bavuga ati ko dutsinzwe impande zose, reka bakore nka kujya kwa guverinoma ya Habyarimana, bace bahitanisha kiramututsi n'undi muntu wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Rero ivyo amakungu akwiye kubimenya, nakamo duteye amakungu, nakamo duteye ibihugu byose byo muri aka karere bitifuza yuko ibyabaye mu Rwanda byongera kandi kuba, ibyabaye i Burundi 1993 byongera kandi kuba, aho leta ihaguruka igahitanisha itongora abatavuga rumwe nabo leta yabo mu bwoko itabona neza. Rero ico gituma nako ndavuga yaba AFC/M23 turaye kwabo Rwanda muri izo ntambara canke umugwi w'abarundi woba ugomba kwinjira gutera Burundi, gutembagaza leta y'u Burundi, boshira mu nteguro ibijanye no gukingira ubwoko bw'abatutsi bari Burundi canke n'abahutu, abiyita abahutu batoba bashigikiye umugambwe CNDD-FDD, kuko bishobora kuba karyo ko guhitanisha abo bantu bose. Nubwo nababwiye mu kiganiro mperuka kugira ntibirababaje kubona Uburundi atasomo bakuye mu byabaye 72, 93, 88 mu Rwanda, ibyabaye 94, ibyabaye muri Kongo imyaka 30 irashize, kubona Uburundi butigeze bukuramwe isomo birababaje cyane n'agahinda. Ariko biriya vyiyumviro by'ihonyabwoko vy'ukwanka abantu atacubaziza, bijya bimeze nk'urumogi, bijya bimeze nk'ingwara, inka kurya imbwa ushobora kuyibona ifashwe igasara igatangura kurya abantu kandi yahora ibana neza n'abantu. Byo rero mu nteguro yo gutabara, yo gukingira, kuko byabananiye guhonya abari mu minembwe ndetse binabagoye guhonya abari muri biriya bice byose bya Easter. Ubu rero bari mu bwihebe, bashobora gukora igikorwa c'ubwiyahuzi. Rero ngomvye kukubwira aya makuru, birashoboka ko utayazi neza fatiye kuri iki kiganiro ihejeje gushira ku rubuga. Hanyuma rero ndetse no gutabariza abarundi, kuva kera hariho imigwi ya za Fokode, ya Zande yamyitabariza abantu mu bwoko bw'abatutsi cyangwa batavuga ari kimwe na CNDD-FDD, ko hariho integuro y'ihonyabwoko. Ariko abantu benshi reka n'igihe mu Rwanda bavuga ko azo ihonyabwoko, abantu benshi ntibavyemera, ntibabona ko bikunda. Ariko rero amahanga yamayiriza
aya mahanga ariko arasamaza ahubwo ibyakozwe n'aba bantu ba FDLR batashoboye kurwanywa ngo barandurwe, ahubwo bigatangara kubona amakungu n'ibihugu bimwe bimwe bihambaye, Amerika, Burayi, South Africa bashobora kuja inyuma y'aba bantu bakabashigikira. Twarabonye ko babashigikiye mu ntambara batsinzwemwo i Goma n'i Butare. Rero twongeye gutabaza inkumbi itaragwa i Burundi, kuko bari abantu n'ivyihebe baratsinzwe, bagerageje kuja guhonya mu minembwe vyanse, ubu rero bari mu bwihebe bw'ivyo vyaha byose. Bashobora gukora rero igitero c'ubwiyahuzi giciye mu Kirundo canke mu Yinga canke mu Cibitoki, bakiyahura ku gihugu c'u Rwanda. Rero ivyo bisanzwe bizwi, byarakozwe integuro, imyimenyerezo, aho Burundi bwegeranije aba FDLR, interahamwe zose, aba FRN, aho Burundi bwegeranije za Wazalendo, ndetse birashoboka na bamwe mu gisirikare ca Kongo, bamwe mu ba mercenaires ba Colombia canke interano zo muri South Africa canke muri Tanzania, barashobora kuba barabaye muri izo nteguro zo gutegura guhonya abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abo CNDD ibona ko badakwiriye kuba Abarundi, kuko Tshisekedi yabona ko Abanyamurenge canke Abatutsi badakwiye kuba Abakongomani. Rero ivyo turatabaje, turaburiye ivyo bihugu biri muri izo konfi bitegekanye uburyo bashobora gutabara n'abo bantu, ariko kandi n'abandi nyene bari Burundi. Turazi ko mu gisirikare cy'u Burundi kiracarimwo abasirikare benshi mu bwoko bw'Abatutsi, n'abandi Barundi bari mu Burundi badashigikiye iyo programme CNDD-FDD. Erega bitegure ukuntu nabo bashobora kwigwanaho, ntibafatwe nka za grassroots, nka za ntuze bya bihori bafata, za nzige bafata bakotsa. Rero ivyo babe magabo, Abatutsi bari Burundi, Abahutu batarabwa ryiza na CNDD-FDD, babe magabo, babe maso, bashobore kwigwanaho mu gihe ubutabazi bushobora guteba, babe bamenya uko bashobora kwigwanaho, kuko leta nsazi yatsinzwe muri Kongo, yatsinzwe mu misozi ya Minembwe, n'ishavu ryinshi n'ubwihebe, barashobora kubafata anotaje maze rero bakabarimbura. Nakamo rero duteye kugira ngo abafite icyo bokora bashobore kugikora, nuko Imana ibagirire neza kandi kingire Abarundi n'Uburundi bo mu moko yose no mu ndimi zose, kuko nanone twese turi umwe, Abanyafrika turi umwe, tugowe rumwe ubukene n'intambara ziduhagaze ku gakanu, ariko twifuza ko umunsi umwe bizoba umugani ku mugabane wa Afrika. Murakoze.